Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza n'ibishombo muri industry of Buja Flavor. Huko tuba tubikora reka tuze dukingurikira Imana, hama dusubira dukingurikira nabwo bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude mugano babandi. Kuri micro ukumwe na Bendi nuvuga mu bihinga bw'ivyuma ni CK professional mu bibazanira nuvuga misi yose bikora neza cyane. Mumenyereye ndabazanira ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, haba ama debate, ibiganiro, ama couple, ibiganiro, ama interview asanzwe, ama reality test. Yes, kumbure uno musi rero nashimye ko tuganira mvugane n'abakunzi banje, bakunzi ba Buja TV abasanzwe badukurikirana biciye kuri YouTube no kuri Facebook wherever aho muri hose. Ndababwira ko ndabakunda cyane. Ati rero nifuje ko tuganira kuki, nifuje ko ndabashikiriza iki, nifuje ko dusangira ivyumviro mu yihe inkuru muri he topic. Yes, ni video iraho je ku bwanje narayiravye ndayitegereza ndasubira ndayiraba ndasubira kandi ndasubira ndayiraba ndavuga ni ibi bintu kweri birabaho, ibi bintu kweri birashika, mbega vya bindi bavuga ibi nivyo rero, vya bindi bavuga ko hari biba mwijoro tuba turyamye nivyo. Yes, ni video ku bwanje nabonye umenga yaranteye amakinga cyane, yatumye nimvira ibintu byinshi cyane. Biboneka ko ari umuntu mu masaha yo mwijoro cyane, vya bindi bavuga ngo nabakinzi, ni umuntu yariko arakinda, umuntu ariko arakinda nuvuga mu rupango rw'umuntu tutazi, mu gihugu tutazi, mu ntara tutazi. Umuntu yariko arakinda biboneka yuko yariko arakora ibintu biboneka yuko by'amangetengete vya bindi nyene vy'abakinzi bagira. Muraza kubiraba muneza muri iyo video, je ku bwanje narayiravye ndasubiramo ndayiraba. Ni video iboneka ko yafashwe itariki 4 z'ukwa 11 umwaka wa 2021. Iboneka yuko ni video yari kwifatwa na kamera de surveillance ziba ziri mu rupango zazine nyene kugira ngo zifata amasanamu ibintu byose biba biriko biraba mu gihe umuntu atabari, ikakubira ijisho ikakubera gati umukuru n'amasaha haba ibi mwijoro haba ibi, uyu muntu yinjiye umuntu yasohotse. Iboneka yuko iyo kamera rero yari kwirakora akazi kayo mwijoro. Ibintu byabaye je mfite ntaragize n'ubwo ndatangara kuvuga ati what the fuck, ibi bintu ni biki kamana. Reka kumbure ntaravuga byinshi cyane, reka ndabaye namwe bakunze ba Buja TV mwirabire ako Nakamaramaza, mwirabire iryo barano kuri kw'Imana, hajya Imana iduhisha byinshi, hajya Imana no kuri kw'Imana. Ni hatari kabisa, Imana reke yitwa Imana kabisa. Yes, reka ndabaye nabwo mwirabire kumbure muraza kugira icyo muvuze ko namwebwe je ku bwanje harageze mvuga ni ndabuze icyo mvuga naishiwa. Reka rero murabe reka turabe rero.
ndazi video mwayiravye mwagerageje kuraba neza murabona ukuntu yaje n'ukuntu yagiye nivyo yakoreye mu rupango ibintu byose yagomagira agenda inyuma agaruka agenda ku modoka agakinda mu rupango hagati agakinda agasubira inyuma akazana ibintu akabikindiramwo akagira ibiga akagira gushikaho agenda nukurije ku bwanje bakunzi ba Buja TV naragize ubwoba nkikibona umunsi wa mbere ndagira ubwoba mvuga ni kumbe nuko reka Imana yitwa Imana hari byinshi Imana iduhisha nivyo ndakubwira ati mwijoro saa sita uvyutse mu gitondo ugira ufungure amasaha yose tuze turamenya kwiyegereza Imana tuze turayisenga n'ukuri kw'Imana kuko urabona ko ari ibintu byinshi cyane Imana iduhisha kuko uriko uraraba ba nyine urupango bari biryamiye bari baryamye basinzire kumbure bariko barirotera neza bibere novuga mu bwami bw'indoto ariko ndabire ibiriko birabera mu rupango rwabo ntibari bazi ko ari umuntu ari ngaho ariko arakora ibyo bintu ntibari bazi ko ari umuntu ari ngaho ariko bagirira ibintu bitari byiza nk'ivyo yatari kabisa kweli Imana irinda abayo mu nzira nyinshi zitandukanye yatari kandi tuzovugana byinshi ni ibintu byinshi cyane yes reka tugeze ngaho kumbure wagerageje kuraba video wagerageje kumbure ukurikirana ino nkuru kubwanje ndavuga nti yatari sana problem hama tuzosubira no gutaha rero ari kumwe na Beni ama mu buhinga bw'ivyuma yashike professional ariko arafasha novuga kubakorera novuga kino gikorwa kugira ngo mubibone neza mu vyerekeye amasanamu n'ivyo muko murabona hama ndabakingurikira cyane aho uri hose ndakubwira nti kwame wibuka gusenga uzobama wiko gusenga kuko ni byinshi cyane Imana gukingira mu nzira nyinshi zitandukanye wowe utamenya cyo turamenya rero kuza kandi tugaba yuko kubera yuko tutazi musi n'isaha yes tuzosubira rero naho gutaha niwegere rero kugira subscribe bye bye